Hello bakunzi ba Royal TV ndabaramukije. Ndabifuriza umugoroba mwiza. Hama kuri micro muri kumwe na Mishu Mimi, kuri kamera muri kumwe Alpha J. Kuri kano kagoroba tubazana ikiganiro ca Ibuka Iwanyu. Nkuko twabimenye ko turaza bazana ibintu bishasha mu vyiza cane. Hama mandabahe umutumire abidondore, umutumire mumeze neza. Sa murakoze kudutumira muri kino kiganiro ca Ibuka Iwanyu ngaha muri Royal TV. Ego nashaka ubu wipresente abariko baragukurikana kuri Royal TV, ubibwire worinde izina ryawe bakumenye. Nkuko bisanzwe akazina kanje nitwa Prosper Nimumpaye. Ego Prosper. Abasanzwe nubatse, bafise abana, nkafise n'umugore umwe. Nkabasanzwe mba ngaha i Bujumbura mu Gihosha. Okay, twarumvise ko uri umuntu yatembereye mu bindi bihugu, wumva Ibuka Iwanyu ni ikiganiro tuza kwibukanya abantu bagiye mu ntara n'izindi bakaba baje ino. Twe twashaka ubwira abakunzi ba Royal TV ko dukurikirana muri kano kanya aho ibihugu baragiyemwo. Sa murakoze, je nashoboye kugenda mu bihugu bitandukanye. Muri Kongo narabayeyo, nongera mba no mu gihugu ca Tanzania niho nabaye imyaka itari mike. Navuga yuko namaze igihe kirekire muri Tanzania. None ibyo bihugu mu gihe uriyo nta gatima wo kumbura iwanyu wari ufise inshuti y'abagenzi, umuryango mwana muri kumwe ngaho nye muri Tanzania wari kumwe n'umugore n'abana? Sa murakoze kumbaza ico cyumviro. Mu bisanzwe hariya mu mahanga twari turiyo nk'impunzi, kandi twarayiyumvira cyane gusubira mu gihugu c'amavukiro kuko ni igihugu catwibarutse, ni igihugu twataye mu ruzogi, ni igihugu dukunda cyane. Iyo tubonye umurundi mwene wacu turashima. Mu mahanga ni mu mahanga, ariko imuhira hama ari muhira. Ico gituma rero twavuze ati ese tuze tugaruke mu gihugu dukorera igihugu cacu, hama igihugu tugire ico dufashije mu gihugu, igihugu gitera imbere, kuko kuba umurundi nagatega kandi n'umugisha. Okay, murakoze cyane. Nashaka rero ubwire abantu benshi bagakurikirana bari hanze ico bobwira wasanze hano hariya kidahari, wasanze iwanyu ubona difference ari itandukanye ibyo wakuye Tanzania n'ibirino. Murakoze kumbaza ico kibazo c'inkora mutima, ikibazo gikomeye cyane. Mu bisanzwe uri mu mahanga, uri mu mahanga nyene urumva nta bwigenge uba ufite. Uba umeze nk'imbohe kubera ntuwidagadura ngo ushobore kugenda aho ugomba. Nico gituma rero uri muhira wiyumva neza, utembera aho ushaka. Rero nico gituma mvuga ati muhira ayahama ari muhira. Mu mahanga naho amahanga aragura mu bisanzwe. Nico gituma rero notumirira abantu bose bari hanze boza mu gihugu bakubaka igihugu cabo, kuko ni igihugu cabibarutse kandi n'Imana yarizi igituma yagize umuntu umurundi. Maze rero dushobore kubaka igihugu cacu. Igihugu cacu ni ciza, igihugu cacu kimeze neza, uravye ifungurwa zaho zimeze neza, ziraryoshe, kandi no uzifunguragira amagara meza. Urabona ukuntu usigaye meze ubu. Yego, siko ari umeze ke wajenye nurumva amagara ya ubunyu urabona ko ari sawa. Urafungura ivyo ushaka kandi ukumva apeti nyinshi. Bakunzi ba Royal TV, bakunzi bo kwadukurikana bari mu mahanga, bari hehe, bari mu bindi bihugu, murumva ko abahanuye namwe mutayi wanyu muze twubaka igihugu cacu, mugaruke muze. Hama none mugishika ino dushaka utubwira ubukuntu ubuzima wabusanze n'ukuntu wabutanguye gutukurondera ubuzima. Urabona ko umeze neza, uravyibushe nko bavyivugi. Shaka rero tumvuga ati wabwira abandi ati urashika ukarondera, urashika ukarugira iki ibyo washitse ukora. Mu bisanzwe gena va hariya hanze sinabwaheze ishure. Ashitse ndondera ishure kugira ndariheze. Nkaba narashoboye kwiga, ndaheza mu mashure secondaire, ndaheza section économique. Ari muri Tanzania narose n'umwanya wo kwiga icongereza, nkaba nararose na certificat yaho. Narahejeje n'amashuri ya kaminuza, narahejeje muri département ya service social de communautaire. Ubu naho ndagerageza kwiyungunganya, kubera mu bisanzwe umuntu ategezwa kuraba ukuntu yoshobora kubaho mu buzima bwe bwo bwose. None byabanje kugorana ntaguciriyemo. Mwishika byari bigoye cyane, ariko nashoboye kuraba ukuntu noshobora
kwiga ukuntu ushobora kubaho nk'abandi nk'uko abandi batubwira ati mukure amaboko mu mudu dukore nawe warashoboye gukora mu maboko mu mudu ego narashoboye kurugira ibyo nokora kugira bishobore kuronka amafaranga ashobore kuronka amafaranga yo kugura ifungurwa kubera mu mahanga kenshi wasaga dufashwa na haseri haseri niyo yatugaburira rero umuntu ategerezwa gukoresha ubwenge kugira gukoresha ubwenge agakoresha ingufu karaba kugira ashobore kuronka icyo afungurira umuryango ukindi ubwira abandi kugira ngo bakore amaboko mu mudu bakore anako wabishimye kumeze ubunye siko wari umeze kera kugira abandi bakore Jicho novuga nuko ijambo ry'Imana riratubwira yuko ati udakora ntakaje twifashije ijambo ry'Imana byumvikana yuko umuntu ategerezwa gukora kugira afungure rero notumirira abantu bose kurondera ico bakora kandi bakareka kugaya akazi n'akazi kubera iyo igikuru nukuronka ico ushira ku meza igikuru nukuronka ico ushira ku meza umuryango ugafungura nawe ukabaho Okay, nashaka rero utubwire ico ubu uri kurakora ubu unye ivyo ukora umuntu ugeze mu mwanya ugiza n'isaha ivyo ukora sa murakoza cyane jewe mu bisanzwe ubu ikintu niyumvamwe mu maraso nikijanye n'icya entrepreneuria entrepreneuria ni inyigisho nguma niga buri kanya kugira ndonke ndavyiyumvamo ariko shaka ko nongereza ubumenyi kugira amenye ivyerekeye entrepreneuria hanyuma ubu nkabasanzwe natanguje kuza ndigisha icongereza kuri WhatsApp yigisha abantu icongereza ko nasanze mu Burundi icongereza kiri hasi cyane gose bashaka kubabwira ukuntu abandi bawe bakadukurikirana ukuntu kibigisha kuri WhatsApp kuri WhatsApp ukuntu uvuga ati ni nka innovation usigura nk'umuntu akagukurikirana kugira ngo avuga ati uyu muntu kweri ndomuha inamba anyigisha icongereza za murakoze urumva ibintu byo kwigisha kuri WhatsApp ni innovation kubera ari innovation umuntu arigisha ariho ikibazo abanza guha abanyeshuri akabaza yuko bashaka gutangura ku ntango canke basanzwe bakizi kebuke n'abandi usanga bavuga ati twege dushaka ko tuba aba professionnel mu congereza rero kubw'ibyo rero abantu bagitangura turagerageza kubarumikira icongereza tukabasigura mu kirundi hariho ibintu dukoresha by'ama audio n'ibintu by'amasanamu twarungikira rero nibyo tubanza kubamenyereza tukabigisha ibi bintu bisanzwe bizwi bakamenya ibihimba by'umubiri mu congereza tukabigisha ukuntu basaba ibintu mu congereza tukabigisha ibigize ibintu byose bikoresho byo mu nzu tukabibigisha mu congereza tukabibasigura no mu kirundi tukagera turaduga bukebuke rero harageraho twigisha icongereza gusa atakindi kirundi dusubira mushiramo urumva rero turakoresha ibyo gutelefona umuntu tukaganira mu congereza kugira aronka umwanya wo kuganira mu congereza tumviriza amakosa yiwe tuyakosora Okay, bakunzi ba Royal TV murumva ko afise ubumenyi byinshi bwo kwigisha icongereza abifuza kwiga icongereza ngo murondera ushaka ubahe inkinimero boshaka kuronderako muno mwanya kugira ngo bakuronke bashobora kwiga ico congereza umuntu ashaka kwiga icongereza yo kwakura kuri yo kwakura cyangwa kandi ubutumwa kuri WhatsApp nimero yanje ni 79 471 430 abantumira abantu bose baba bifuza kwiga ururimi rw'icongereza n'ururimi rujanye n'ukuntu umuntu akora business byo bafasha cyane bashaka kubasubira mu izo nimero kubera urumva basubiyemo inimero kugira ngo 79 ego 471 430 kuri WhatsApp. Okay, muragize neza murakoze cyane bakunzi ba Royal TV muri kano kanyuza ko turakurikira ibuki wanyu aho umucuti yacu yari yavuye mu mahanga ikaba yashitse ngaka ariko abasigurira ko ubuzima bwagenze muri kano kanyuye murakoze cyane kurikirana kino kiganiro na nundi munsi tuzadusubira urakoze cyane Prosper sa murakoze kuntumira muri Royal TV Burundi. Okay, nawe urakoze neza ciao bye bye.